Simfisi Nyemu yugoba Fisi Nyemu yungana Simboroga Sinaka Uhamagara izina rimwe Jabisaba izina wewe uri papa Ako you papa Acha ndakwandikira ukacusohora ni byinshi harabaririmbyi benshi mfasha nibaza ko igihe cyaje nicyagera bonyene bazovyivugira. Hello people, hello guys, muraho murameze neza, abo bitameze neza mukomeze mwihangane kandi Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizigere nanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi N257 ndashimira buri muntu wese akurikirana urubuga rwa Senga Media TV yumve ko ari w'agaciro, yumve ko kuba tumufisa ari umugisha kuri twebwe. So guys, uno munsi nabazaniye umuntu ndizera kandi ko umuntu amukunda cyane, n'umuntu abikora neza cyane, n'umuntu ariko gutsindira Prix Musique yo mwaka uheze, n'umuntu azi kuririmba cyane mu gisagara ca Bujumbura, n'umwe mu basore barebare bagize kino gisagara ca Bujumbura, yitwa Destin. Shalom shalom abakunzi ba Senga Media TV. Murakoze cyane twakira. Yego amakuru y'imisi myinshi warusa no tagaragara mu gisagara wari wapotereye he? Okay, nivyo nari mazigiye ntari ngaha ndiko ndatembera nyene muri rwa rwego rwo gukora ibikorwa kugira ngo ubwoko bw'Imana bukomeze guhezagirwa. Nari mazigiye ntari ngaha hafi mu gihugu, nakubitiye hakurya, niho mazigiye ndiko ndakora ibikorwa by'Imana. Nimba atari bangabo twibira akabanga gato ku bikorwa wari waragiye gukora bimeze gute, wakoranye nande, wakoze ibikorwa bingana gute? Mbo ndacari ko ndakora n'ubu tuvugana, nta gitigiri gihari nahagarikiyeko, ndiko nkora ama clip, ndiko ndakorana n'abandi baririnzi batandukanye. Nibaza ko vuba cyane nzobibamenyesha ukuntu bimeze gahunda yose n'abaririnzi tuzokorana, abasanze bankurikirana ku mbuga zanje nibaza ko nzobitangaza byose babibone ko n'ubu ndacari ko ndakora. Destin, benshi nyuma yo gutwara Prix Musique benshi bavuze ati nene wa muhungu yaginyikiye hehe, ko tutabona ibikorwa, ko tutamubona urya muhungu yagiye hehe. Abantu baba bibaza gutyo babwira iki, nirihe jambo babwira, ese uriko utegekanya kubakorera iki kugira ngo babone yuko irya Prix Musique yaguhaye izindi nguvu zo gukora cyane? Musanzwe biravana n'ukuntu umuntu abashaka kubona, biravana n'ukuntu umuntu icyo bita kubona, kuko jewe nkwaye Prix Musique ntaho nagiye, nagumye nkora, usibye gusa ko ku marezo sosio yanje nameze nk'ureka gatonya, mpita ngenda gukorera mu ishengero. Narabivuze ahantu hose bantumiye, urabona abaririmbyi benshi bavuye mu ishengero bakaja muri Prix Musique. Hari ukuntu aba ishengero rero baryamaze kuvuga ati yo yagiye nazosubira kugaruka mu ishengero, ariko jewe nabanje kumara nk'umwaka wose. Urabona ko navuye muri 2023 cyamara 2024 yose, ngira 2024 nasohoye nk'indirimbo imwe canke zibiri, ariko hanini nagumye ndi mu ishengero cyane kugira ngo ishengero canke abakunzi banje bo mu mashengero babone yuko ibintu bya Prix Musique nta bubasha bifise bwo gukura umuntu mu ishengero. Yego urumva hanini rero navuze ati reka ntebere cyane mu ishengero kugira ngo abakunzi bacu hanini kuri abara mu mashengero abone ko ataho twagiye, and then ibisigaye za carrière byo gukora ku marezo sosio nkazobibandanya mu nyuma bamaze kubona ko nkiri wa mwana wo mu rushengero. Yego Destin, ndashaka kumenya imbere kugira witabire Prix Musique byari bimeze gute, icumiro cyo kuvuga ati jewe ngomba ngende guperforminga muri Prix Musique cyagiye gute, ninde muntu watangwe kugisha inama bwa mbere kugira uri mugenda muri Prix Musique? Bo je nta muntu numwe nagishije inama, kubera ko nubundi nari naragiye muri 2019, hama bumvise igarutse abantu bose baje bambwira ati subirayo, abagenzi abo twagendana bose barambwiye ati subirayo, ahubwo jewe ku ruhande rwanje nariko ndavyanga
Okay. uruhande rwanje nariko ndavyanga 2019 vyagenze gute 2019 nagarukiye muri demi finale kubera tugeze muri demi finale baciye bara ibintu vy'amavote naho ico gihe nari umuntu nyene avuye ikarusa ata n'abantu benshi baramumenya ntabwo nagize amahirwe yo kuronka amavote akwiye kugira ngo mandanye ariko urumva 2023 bigarutse baravuga ati ubuhoho Francis ni wewe anose bakantelefona ati genda n'umwungere wanje yarambwiye ati genda ariko ndavuga ati je vraiment ubu abantu baramaze kumenya nk'umukozi w'Imana ni gute nogenda hari ahantu bizogenda gute nyene ndabiheba abantu bose ndabankira turaja no mu gikorane mu Rwanda hariko haraba Primusic yatanguye nico gituma je maze kuza muri Primusic naserukiye intara ya Bujumbura kuko nasanze hasigaye intara zitatu gusa normally jewe nsanze serukira intara ya Karusi ariko naje nsanga birangiye kubera iki maze kuja mu Rwanda niho nafasha akanya ndiyumvira nyene ndanabisengera ndavuga none ibi bintu nari nsa n'uwavyikuyemo kabisa ariko numva umutima ugarutse ati none ajya amafaranga ubundi agiye mw'isi yokora iki agiye mw'isi yokora iki uvomye umuntu wo mw'ishengero aze ayatore hama agira icyo akoze mu murimo w'Imana bivuze ngo uciyumvira gusa kuza muri Primusic wari ufite icyizere yuko ugiye gutsinda ego nabo twari kumwe muri Primusic naje ndababwira jewe kwanza nkishika muri Ntuzeya aho twahiganiwe ngahi Bujumbura Ntuzeya ya mbere audition ya mbere bari bampaye agapapuro ka mbere kanditse ko nimero 1 kandi je natanguye guhiganwa ubwa mbere narazindutse kugira mpiganwe cyo mbanza nje gusenga amaze kugaruka gutora resultat basha bampa rero akapapuro kariko nimero 1 cyane ndababwira abo turi kumwe ati murabona kino giharuko tuzorinda dushika muri finale ntavuye kuri kino giharuko kandi urumva uko nyene kuko urumva je naje mfise ijwi ryavuganye nanje hama nza mfise n'ivyanditse ndafise amakarine nandikamwe ibintu iyo ndiko ndasenga nza mfise n'ivyanditse ayo mafaranga nzoyakoresha ivyo natumwe that's why rero naje mfise confidence ndavuga no kuvuga wewe waje ubizi uko byo amafaranga azokora ikindi kandi umba maze kuva muri Primusic nakoze ivyo nari nateguye kwa kundi nyene okay ajya amafaranga muri Primusic yaje gufasha iki cyane cyane muri kariyeri yawe ni zihe zini nguvu yaje kongereza cyane muri kariyeri yawe ikintu ca mbere ajya amafaranga afasha si menshi cyane gose si menshi cyane gose kandi sinamanije ugereranije oya ni make ku muziki kubera ajya dufate nk'ubu tubishize mu ndirimbo ajya dufate tubishize nko mu ndirimbo ajya yokora nk'indirimo nka zibiri zonyene tubishize mu gikorane ni gikorane kimwe ni concert imwe gusa naho nyene urongera ko nayandi ntakwira rero uvuze mu bintu by'umuziki ajya n'amafaranga make ariko urumva arafasha gustabiliza utuntu tumwe ugasanga hariho ibintu bitakikugora hari ibintu noneho nk'ubu uvuga ati ndakeneye gukora aga clip ugasanga ntukirinda kugurisha amatelefone nk'uko twatanguye tubikora kera bose twatanguye dusohora indirimbo ugurishije nk'ikintu cyangwa ugasanga ugurishije nk'impuzu cyangwa itelefone ariko ivyo birazana ya stabilité uburyo noneho ubuziti uni nakenera kuja muri studio hariho uburyo nashize quelque part buri ku gikorwa ngenda nkakurayo dukeya nkakora kurayo dukeya nkakora bizana stabilité kubera urumva ubufise noneho assurance ahantu hari amafaranga cyane inyuma yo gutwara Primusic abantu mwaba mugendana ubwa mbere umaze gutwara Primusic bakwakira gute bagufata gute warashobora kugira akabazo kabitura canke nk'umugenzi wawe wagize ikibazo mubo mwari mugendana akaza kubwira ati je nkeneye ufite ikibazo kiniki wabona bimeze gute kugira ukabona nta kintu kinini cyane ushoboye kumufasha bivanye nuko amafaranga bagwa yagira akoresha ibindi bintu bace bakwakira gute cyane ku bantu mwaba mugendana abo twagendana benshi bari banzi ingene meze sanzwe n'umuntu akunda simplicity n'importe ivyo noba nageze ko muri ako kanya nguma ndi wa wundi nigera mpinduka ngo usange unabaye ikindi kintu kubera ivy'Imana ingejeje kuko namaze gutahura yuko ibintu byose intambwe zose tugera ko mu buzima ni Imana yonyene ibikora si twebwe rero wowe utegerezwa kuba muri wa wundi kuko nubwo wovuga ngo namenyekanye nabaye umustar kujya babivuga ico uza kuba cyose ntigikuraho yuko Imana yaguhamagariye gukorera abantu uri umukozi
Imana yashize kugira ngo ukorere abantu. Rero iyumvire uci uhindura standard ugahindura inyifato ugatangura gufata abantu kundi kuntu kubera hari ikintu kanaka Imana yaguhaye hari ibintu byinshi cyane uba wibagiye kuko ivyo byose Imana yaguhaye yabiguhaye kugira ngo bigufasirite gukorera abantu. Kujya kumenyekana iyo hataza kuba ari abantu ntiwari kumenya iyo wari kumenywa nande bajya babone bijya bintu biduga y'amavyuzi n'abantu. So rero ugomba kwitwara buke buke ukitonda ukagubiza ibirenge hasi kuko peu importe aho uri kuragera hose nibajya abantu bariko baragushikanayo. Cyane mu bantu nyene iyo tuvuga cyane ku bantu umuntu ni kiremwa kigoye cyane ku bana. Rero iyo bamaze kubona watsinda amahera nkajya hariho bamwe batangura kuvuga ati aradukiranye abandi bagatangura kwishiramo ibintu by'ishavu ku bana bo batatsinze. Nta ngaruka nimwe ugeze uhura nayo mu bandi bantu bagize ishari kuba watsindiye Primus League? Ingaruka zabaye nyinshi cyane nyinshi cyane hari zo novugira ngaha ngo mpeze ariko namwe nk'abantu mwakurikirana ama réseaux sociaux mwarabibonye. Ariko n'abantu bake no ku ma réseaux sociaux n'abantu bake bapostinga bavuga ati umwana wacu w'igihugu aratsinze ni bake mwarabibonye. Abantu bose bari bafise ama critique yabo abantu bose bari bafise ivyo bavuga biri negatif cyane n'abantu bake wabona bariko baragukeza ariko abantu benshi wasanga ari ukugukritika. So ingaruka rero zabaye nyinshi cyane ntawo zivuga ngo ziheze pe. Mu izo ngaruka nyene nta ngaruka nimwe yigeze iba ukumva nyene yuko iguciye intege ukumva yuko itumye ugira ikibazo mu mutima wawe? Bivanye n'ukuntu nakuze ibintu byo gucika intege byarampezemo. Umva hari igihe uhura n'ibintu biguca intege bikazica hamukagera ahantu bya bindi bavuga ngo ubunitse yiga gucumbagira hakagera ahantu muri uko gucika intege wiga kubigenderamo neza. Donc urumva ivyanci intege vyarabaye birasubira haragira igenda bimenyera niga noneho ukuntu nguma ndugira muri vyo uko umuntu aguca intege ariko ukabandanya udugira muri vyo. Uratwara ijambo ry'Imana rivuga ngo naho noca mu gitutu cy'urupfu sizogira ikibi ntinya kubera iki kubera ko inyobozo ya data n'ubuhiri bwiwe nivyo biduhumuriza. Rero iyo haza kuba ari kubera twebwe twari kuba twarapfuye canke turi mu bindi bintu ariko kubera Imana turapersevera tukabandanya. Ndashaka kumenya umaze gutsindira Primus League mu muryango wawe byari bimeze gute? Muri famille ya hafi yawe byari bimeze gute ico gihe? Umuryango baranezerewe nkuko umuryango wari wose wobikora baranezerewe baraba proud nyene no ku mwana wabo yashitse ku ntambwe kanaka. Hari abandi bana benshi mushobora kuba mwaragendanye bafise impano yo kuririmba utegekanya gukora iki kugira ngo nabo impano zabo tubone zageze kure tubone bageze ku rwego nk'urwawe? Ico kibazo barakimbaje turiko turahiganwa muri Primus League. Ije sivyo ntegekanya gukora ahubwo nivyo natanguye gukora. Warabitanguye? Narabitanguye jewe duhuye n'umuntu afise ingabire I do my best uko nshoboye kose. N'ubu mwasanze hari abantu turiko turakorana ibintu by'ama challenge n'indirimbo nabahaye ndababwira ati genda muri studio akira refrain genda namwe musire kama rape yanyu ko nabarape ndabikora kenshi no kwishengero n'ahandi nshoboye. Urumva jewe duhuye ngasanga ndafise ikintu kanaka nshoboye ndakubwira ati sindi muri babindi bavuga ngo courage ngo uzogera kure ivyo ntaho bizomushikana ivyo bikora mubwira nuko umusengera ni vyiza no kumwatura kwa majambo meza. Mugabe Imana iguhaye akaryo ko guhura n'umunyengabire kuko natwe nk'ubu nka jewe ndabizi abantu nahura nabo bakancinege bakanga kumfasha. Rero mba nifuza yuko abandi batoyi banja nabo batoca nko mu vyo nanje naciye. Uvuga duhuye nk'ubu par exemple ugasanga afise nka opportunity yo kuvugisha umu producteur akankora indirimbo ku buntu cyangwa akankora indirimbo kuri make cyanda kugira ati nta karembo ufise ingo ugasohora utagafise ngo ati ndakwandikira okay acha ndakwandikira ukaca usohora. Ni byinshi arabaririmbyi benshi mfasha nibaza ko igihe cyaje nicagera bonyene bazovyivugira muzobibona ko hari ivyo ndiko ndakora. Hari abantu benshi impamvu nenda kwari ico kibazo hari abantu benshi baba babona umenga nturi kuragaragara cyane ariko nkagiye tuganiriye ndumva yuko ahubwo ugaragara mu bikorwa ukorera abandi bantu. Ahubwo nyene impamvu ntagaragara cyane nka jewe nuko ngaragara cyane muri benshi. Muzogende murabe kuri YouTube indirimbo nyinshi zisohoka winjiye muri description urasanga izina
Francis Dese cyane kuko numva jewe hari icivugo nkunda kubwira abantu jewe mfite icivugo kivuga ngo iterambere ry'umwe n'umuvumo ntabwo ari umugisha gutera imbere uri umwe muri famille kuko nk'ubu nk'akaroro nko mu muryango iwanyu uronse amafaranga uri wenyine ukazamuka uzosanga bikuruhisha kuko usanga ama responsabilité yo muhira niwe wenyine azoja ku mutwe ariko uhagurutse ugahagurutsa uwundi nawe agahagurutsa uwundi uza kwisanga muri famille mwese muguwe neza atawugora uwundi rero niko je nanje nkora sinja ahantu ngo ngira nsohorere ngo indirimbo jewe ngo ndatsinze musique ngo nje nkora album ngo nkora ama clip ngo ndondere featuring zimeze neza ivyo bintu je sindabishira imbere cyane ahubwo nca mbanza kura mu bo tugendana ninde afise impano mu bagenzi banje ba hafi ninde numva no hari nabo mshobora gufata nkabwira ati okay we nkawe ndabona ukeneye experience kuja ku ma stage bantumiye nk'ahantu nkamubwira ati ngo tujane uzoririba hari wo mbona nkavuga ati uyakeneye kuja muri studio mbwira ngo tujane muri studio nk'ubu nk'akarorero nkagufata tugatemberana nk'ijya mbere ngiye kuri recording abona ingene bikorwa hama ijya kabiri tugasubira kandi ijya gatatu nkabwira nta karimbo nawe wumva canke nk'ubu ndiko ndandika nk'indirimbo nkaguhamagara nkakwereka ingene nandika indirimbo donc ivyo nivyo bifasha abantu kumwereka experience bisumba kumubwira amajambo menshi abarinzi benshi twahuye nabo baduciye intege abatwitangiye imbere bakubwira ngo kuhaje urumva ibiki ariko jewe suko nkora vra jewe ndabanza nkafata ibintu by'iwanje nkabishira hasi hama nkabanza nkafasha abandi kuko mu mana rega umwanya ntutakara mu mana umwanya ntutakara nawe wazoba mu mwaka uza nawe wazoba mu myaka 5 umwanya uzobona nazamutse kandi kuzamuka ufise abantu benshi wazamukanye nabo byo biryoshye biranaryoshye gusumba kwisanga hari uri wenyene abantu benshi batahura yuko ataho wagiye ahubwo ufise ibikorwa byinshi wagiye urakora kubera abandi bantu wagiye urafasha abandi bantu jewe ndi hano bakunzi basenga media ati ndi hano ndiko ndakora umurimo w'Imana no ngaho mu telefone wanje bise indirimbo nka 10 nasohoye zaheze mfise ama clip nka 3 nasohoye yaheze ariko nk'ubu nabidepoje hariho uwo twakoranye aheruka gusohora naba turi kumwe bagira basohore hariho n'uwundi nawe nyene aheruka kuja muri studio azobanza asohore hariho n'uwundi ndiko ndajana muri studio nawe abanza asohore hama jewe ntawe ndiko ndibutira izindi mpano kuko mfite turi mu gikorwa cy'ubutumwa bwiza turi mu gikorwa cy'ubustar turi mu gikorwa cy'ubutumwa bwiza rero ubutumwa bwiza uko tuba benshi niko amahanga menshi afatwa ariko uri wenyene ntushobora gufata ihanga wenyene utegezwa kubanza ndico gituma na Yesu amaze gushika ngaha ku isi yavuze ati reka ndondere intumwa 12 maze ndazigishe ndazirememo donc ivyiyumviro mfise ndabibigisha kugira ngo igihe nzoba ntahari canke igihe nanje nzoba nakeneye kuvuga ati umwereka ndamurungike intuze Kaperinaumu undi ndamurungike hariya ndamurungike bazi ko yababwira ati nimugende mwagende hari undi agende hari abandi mugende mwigisha bica binyaruka gushikira abantu benshi gusumba uko bari kubikora uri wenyine umva rero ifo ko abantu batahura nubwo natwaye music yewe sindi umustar sindi umusani no sindiko ndarondera ibintu byo kumenyekana cyane ndi umukozi w'Imana ndi umugabuzi w'ivyera vy'Imana rero kugabura ivyera by'Imana cyane kuvuga ubutumwa bugera kure uko muba benshi uko mugenda uko muba benshi ibikorwa bitera bigera kure cyane umuvuga butumwa ukuntu akora araza akigisha ubutumwa umuntu akishiramo ibiri akamushiramo ibiri muri we ama bakaca bagenda bakigisha ubundi bakaca bafatana rero bakaca bagenda bagafata amahanga niko mu bisanzwe muri gospel music niko byategezwa kugenda si umuntu umwe yategezwa guhaguruka akaca yivumbukana kiruka wenyene oya n'abantu benshi bategezwa guhaguruka nk'ihanga bagakora sinzi ko murabona abene data babanyamurenge ukuntu bakora abanyamurenge agiye muri Amerika abamukomoka ko bose famille yose ategezwa kwitwara muri Amerika umunyamurenge asohoye indirimbo uzora indirimbo zabo zirakubita zikamenyekana ahantu hose abanyamurenge bose bategezwa gufata ivyo bintu bagashigikira cyane iyo ndirimbo bwirite iyo rero niyo mentalite abana b'Imana twategezwa kugira mu bintu byose nta muntu yategezwa guhaguruka akora ibintu nkawe oya
utegezwa kwivyaramwe abandi ukarondera abandi n'ubundi kubera ko ntararonka uburyo nshaka hari projet nari naratanze muri Braludi banashaka yo kugira maison yo kwigisha ibintu vya musique no kuririmba ariko nyene numva zijya miliyoni 30 ni nk'agatahe ko gutangurira hasi umunsi vyaduze niyo mpamvu utariko murabona nyene ibintu vy'ama bling ngo imodoka kutagura imodoka reka tugende bukebuke umunsi umwe muzosanga hariho maison ya Francis Deste yo kwigisha abaririnzi baza bakiga ivyo kuririmba bakigi nubu ndabikora nuko ntararonka maison ariko ndabikora personnellement nkaguhamagara kambira ngomba kuja muri competition nta kintu wamfasha aca ndakwandikira inbox nkakwereka bikora ukuntu ngomba kuja muri studio nta kintu wamfasha ukeneye kwandika nkakwereka andika ukuntu nkanaguherekeza muri studio ivyo nivyo nk'abana b'Imana tutegezwa nivyo bagakwiye kuba bakora yego Deste uno munsi hari abantu baririmba basanga baririmba indirimbo mpimbaza nyene ariko ugasanga muri bo babikora ku giti cyabo babikora nk'abagomba kuba abastare gusa abo bantu kuri wewe basobanuye iki nike kintu umva babarimba ivyo bavyita gusha intumbero kubera intumbero turiko turakora bino bikorwa no gukwiragiza ubutumwa bwiza hano hose so kumenyekanisha izina rya Francis Deste kumenyekanisha izina ryo ryose ariko no kumenyekanisha izina rya Yesu Kristo rero mu gihe uriko urakora ibintu kugira ngo witeze amashi y'abantu canke gukundwa n'abantu utakuwa desi mu maisha ejo canke hirya y'ejo uzoba desi kuko abantu uno munsi barashobora kugukomera amashi ubikoze neza ejo ubikoze nabi bagaca bakuzomera nuko ukabikora niko abantu bameze ariko nimba warahawe ingabire yo kuririmba nimba warahawe ingabire yo kuvuga ubutumwa icyo ari cyo cyose gikore kubw'inyungu za Kristo ari benshi babikora nko kugira gusa badandaze babikora kugira gusa binjize amafaranga bakorera amahera ufite rega kurondera amafaranga si bibi kuko natwe tubikora dushizemo amafaranga ariko ntubishira imbere ngira wa mutima kuko Imana imaze kubona ufise umutima w'ubwami bwayo kwa kundi yavuga mubanze murondera ivyo bwami bw'Imana imaze kubona ufise kwanza umutima w'ivyo bwami bwayo ica finance nkakurya ko igihugu kikugiza ambasaderi wacu mu gihugu kanaka ukagenda nyene guserukira igihugu cy'u Burundi par exemple mu gihugu kanaka u Burundi burimeke gashobora ko uza kuguha ibikenewe byose kugira uzogubwe neza muri ico gihugu imodoka inzu security byose igihugu kiraguha rero ibwa mbere muri wowe ugomba kubanza kwiyumvamo yuko uri umuserukizi w'ubwami bw'Imana hano ku isi ibisigaye Imana ici providing kavuga ati ujya mu ambassadeur wanje ari haje arakeneye iki umu ambassadeur siwe atangura kwiruka n'ivyo akeneye umu ambassadeur yiruka no guserukira uwamutumye hamu wamutumye nawe akaca amenya ivyo providing ivyo azobakeneye Deste uno munsi indirimbo mpimbazamana mu gihugu ntizihurumbirwa cyane n'abantu abari bo bose usanga zidakundwa cyane kuvuguzwa cyane nko ku maradiyo ugasanga abantu benshi ntibitaho kuvuza cyane indirimbo mpimbazamana nike kintu wosaba nkawe ku bantu baba DJ abantu bakora ku maradiyo cyane aba journaliste kugira iyi ndirimbo mpimbazamana zitere zijya kure cyane tubone Deste asora indirimbo ikarabwa nka kujya kwa Israel Mbonye tukabona Alvira Muhimbare yakoze indirimbo ndakundwa cyane muri Afrika yose nikiye kintu ubona kibuze kugira ngo ubwo rugero turushike ko ngaha mu Burundi jewe par contre ikintu ndiko ndabona indirimbo mpimbazamana ahubwo muri kino gihe ziriko ziraza ku rwego rwiza kumaze kubona nko muri Isanganiro Award basanga hari indirimbo mpimbazamana zingahe zashitse niyatwaye Isanganiro Award n'impimbazamana ugasanga mu competition kana aho ugasanga indirimbo mpimbazamana nizo ziriko ziramera nk'izitsinda ahubwo ucubona yuko gospel music yatanguye gutera imbere ubugiye no kuri YouTube uza gusanga indirimbo ziko zirarabwa cyane n'abantu benshi ubusanga indirimbo mpimbazamana ariko ziko ziraza kwisonga ni vyiza cyane bakomereza aho bari bagejeje banongerezeko twongera tubashimira aba journaliste
baragerageza pe baragerageza bongereko rero kongereko umuvuduko ahubwo je ikibazo nabona nticarisha ikibazo gihari haba mu ndirimbo mbazamana ndetse no mu zindi ndirimbo zisanzwe z'abaririmbyi ba Sekira ikibazo ngaha dufise nuko tutaramenya kubaka systeme yo kubanza kwitaho ivy'iwacu nico kibazo dufise mu mpande zose numva turavanga ugasanga turiko turabivya hariya turumva iki gihugu kiri mu kajagari kiri mu kajagari mu bintu byose nikigira ibintu vyako numva vuba cyane uzosanga twanatakaje n'akaranga kacu kubera ntituri mu bintu by'iwacu turi mu bintu byinshi ahantu hose kugira ngo iyo systeme yo gukunda ibintu by'iwacu ngaha ivyo rero numva biragoye bisaba ko tubanza nyene twebwe nyene tukavyumvisha ko tugomba kubanza gushira imbere ibintu by'iwacu kuko wanugiye nko mu kindi gihugu ukugura YouTube gusa nta kintu cyandi hantu uzobona YouTube kuzana ivyo bihugu biba vyaranarishe na YouTube kuburyo YouTube kugira uze kubona ikintu cyo mu kindi gihugu uzokirosheshe mugabo wowe ucugura YouTube gutya kugira kuntu nyene ubona ibintu biza uguma ubona ibintu vyaho nyene gusa nta kindi cyandi ubona canke wuguru iradi mushaye kugira umve nk'akaririmbo kandi ha usanga bari ngorana ariko ngaho urabizi bibereye mu buntu ngaha nyene tuguma dukora ibintu byarivyo byose twinjoyingira kandi naze ntiziza ariko firstly twari dukwiye kubanza kwitaho ivy'iwacu tubonaga ndababwira ukuri mu bihugu byinshi biriko biratera imbere mu muziki abantu bariko baratuma umuziki utera imbere n'ingabire zo ngaho iwacu mu Burundi abaririmbyi benshi uzi even muri East Africa na heshi ugerageje kurana no mu bindi bihugu byinshi yego ntuzoburamwo umutwe canke ingabire iyo mwana wa kino gihugu ntaciye ku ruhande no mu bacuraranzi bo kwa Israel mbonye benshi n'abarundi ni benshi deste kuririmba byakujemo gute wabyigiye hehe kugira urinde ugera ugeze no munsi urumwe mu bantu dufise bazi kuririmba cyane mu gihugu wabitanguye gute ninde yakwigishije kuririmba bo jewe kabisa nta muntu yanyigishije kuririmba narabikunze hama ndabikora novuga ko Imana je nabonye Imana pe sinokwiyemera ngo urumva ngo nakoze ibintu byahataye ngo nagize ibintu je nabonye Imana pe kujya kuntu nyene ushobora kumva ikintu kikuduzemwo ukumva utanagikoza ahubwo ntiwonajyama rero icyo gihe nta n'amatelefone yari bwazi wasanga nk'akaririmbo ndiko ndakiga narashobora kuja ku radio kako karavuga nkakandika kakasha gahera ntaje ukandika wazi ku radio indirimbo ikisubira kuvuga nk'ejo canke hirya y'ejo nkarindira kandi ase nkagenda nkakandika aba ndagahejeje ijya gatatu kagarutse baca tujana nkakaririmba ijya kane kagarutse nkashasha kati yamujya wasanga nyene namenye ibintu by'indirimbo gutyo nkurikirana abaririmbyi cyane urumva icyo gihe wanashaka nta ibintu by'indirimbo nari muje nakuriye mu ishengero ariko nta bintu by'indirimbo zo mu ishengero nakunda kuririmba warigeze ukunda indirimbo za Sekira rero urumva mu ishengero twari muri bya bintu by'amakorale bijya bintu reje sinabikunda nyene urabibona bijya je byarangora wamenga nyene umunsi natangiye gukunda ibintu byo mu ishengero no munsi hatangiye kuza ibintu bya worship guhimbaza Imana apana vyumba bya bindi usanga twagira ngo umukozi w'Imana ngo naka ugasanga uri kuterera inkuru mu ndirimbo yego yege ntibabikunda umunsi je natangiye gukunda ibintu byo mu ishengero mu munsi haje bya bintu byo guhimbaza Imana umunsi hatangiye kuduguturirimbo twaba Redemption Voice twaba Apollinaire twaba aba baririmbyi bakuru bacu batwitangiye umunsi twatangiye kumva hariya urumva niho natangiye kuvuga tangura kuba interesse n'amatelefone acaraza umuntu atangura kurondera nizo hanze rero umuntu akajara travaya nkatora nk'umurinzi kanaka nkamwicarira nkamutravaya basi sanga ibintu byaje konye deste muri carrière yo kuririmba nike kintu kigoye kirushije wahuye naco kirakubabaza cyane ikintu kigoye yego aya ni byinshi dushaka kumenyera ikintu cyakuruhije cyane bavuga ati kino kintu vraiment kirankomerekeje menga ntacyo novuga none ikintu cyankomerekeje mu buzima nararahiye kutazokivuga ariko je muri carrière yanjye
ndafise ikintu kimwe gusa cankomerekeje kabisa, nimba atari banga kiramfata kiranyimbika kiranshira nko mu kinogo. Ico kinogo kugeza n'uno munsi ndacyariko ndakivamo. Bashaka kutubwira ico kintu? Ico kintu ntacyo novuga kubera umva nobanzanye ibintu byinshi, nobanzanye ibintu byinshi ko usanga ari ibintu bibandanije, ariko ndazi ko igihe kimwe nzokivuga, igihe kimwe nzokivuga. Naramaze kuva muri ico, naramaze kubona ati cya kinogo rero nimbiwe, naramaze kukivamo, nzoca ndakivuga. Nashaka kukubaza nk'umuntu muba mwarahuye utaratera imbere cyane, akakubwira ati Destin wewe nubwo uririmba ntacyo uzovamo, ntawe uzogera, uwo muntu uno munsi muhuye akubwira gute? Bo si ntaratera imbere gusa, n'igihe nari maze gutera imbere abo bantu bagumye bati we nawe uriko urakora bino bintu nawe uriko biraje, urumva haguma hari abantu bacana intege gutyo, ariko uko persevera ukaguma ukora niko abantu baguma babona ibikorwa Imana iriko irakora ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu ashobora kuza par exemple asanga nka mukuru wawe muririmbye akaguca intege, burya rero mu bintu by'Imana ukuntu bimeze biraryoshe, bana nk'ugenda umuririmbyi, nico gituma je nitaha abandi nk'umuririmbyi mutoyi wanje akaza akambwira nifuza mfashe kino kintu nkacangara, bazi ikintu mba nkoze mw'isi y'imwemu uwehejeje gufata wa muririmbyi ukamubisa akaca abandanya. Navuga amaze kugenda wowe uzosigara umubona hariya, hazogera igihe nawe rero ugende kumusaba service wari warayimwimye. Kandi urumva ukuntu ivyo bintu bimeze, nk'ubu uje kunsaba nkagufata ukuboko tukagenda bisigura ngo turajanye, ariko natse kugufasha Imana ikiguteza imbere je nkaguma hahandi. Rero mu bintu rero by'Imana ukuntu bimeze, hari ikintu bita igihe cyawe, ubu akabaho igihe cyawe cyo gukayangana, akaja habaho ikindi gihe cya naka. Muri cya gihe cyawe rero nako utamubivyemwo, mu gihe ciwe we ntuzokwimbura, nzokwigera wibukwa, ariko uriya numva mu gihe ciwe niba waramufashije ikintu izina ryawe rizoguma rivugwa. Nico gituma uno munsi usanga hari abaririmbyi igihe cyabo cyamaze kurangira, mugabo ugasanga baguma bavugwa no mu gihe c'abandi batoyi babo, kubera barafise ikintu bemvestishije muri batoyi babo. Uyu no munsi ubonye par exemple nk'umuririmbyi ufate mukuru wacu David, ubonye David ukaguma ubona Apollinaire, yego sivyo? Ubonye Redemption Voice ukamenga uguma ubona Dudu, yego. Ubonye naka ugasanga umubonamwo naka, donc ugasanga wa muririmbyi igihe ciwe ntikizokwigera gihera kuko arafise irindi hanga rinini yivyayemo. Destin kiriya gihe ca Primusic harunga witwa Chimamanda Moses yaguma avuga ibintu yuko wewe nono kwita umuvyeyi wawe mu rushengero, mushobora kuba mwatanga amahera iki niki, akavuga ibintu bitari vyiza. Kiriya gihe kuri wewe wavyakira gute? Umuvyeyi wawe mu rushengero muriko muraganira yakubwira gute kuvyerekeye ajya amajambo Chimamanda Moses yakunda kuvuga? Musanzwe iyo uriko wagirizwa ikosa canke wagirizwa ikintu kanaka waragikoze urabatushe, ariko utagikoze bakikuvuze ko ataco wakoze uguma wumva amahoro, uguma wibandaniza umurimo wawe. Kiriya gihe ko Chimamanda Moses yakuvuga cyane kugira utsindira Primusic, Chimamanda nta promotion yiwe irimo kubera ko urumva yarakuvuga cyane, ntibibaza yuko hoba harimo promotion ya Chimamanda nubwo wewe yabona kumenga akakuvuga nabi? Erega umuntu nubwo yo kuvuga neza canke nabi, ariko akaba ari karakuvuga bigwa kumenyekana, bigwa kumenyekana ko hari umuntu aba atarakuze amakaca kumenya kubera kuvuzwe neza canke nabi. Yego. Bivuze ngo Chimamanda we nubwo yakuvuga nabi wabibona nka ari karagusunika avuga ati ni promotion karagukora kugira ngo abandi bantu bakumenye. Bo jewe nibaza yuko ibyabaye vyose antuka siwe wenyene, hari n'abandi benshi bavuze n'ibirengeye ivyo yavuze, bavuze n'ibirengeye ivyo yavuze. Rero umwe wese arafise freedom yo kuvuga umuntu ko ashaka. Essentiel
ni wewe none mu mutima wawe bimeze eske ayo manyanga ariko barakuvuga ko urayarimwo cyane ntuyarimo nico gikonta gusumba ivy'abandi ariko barakuvuga ko yego Deste niki kintu wobwira abakunzi bawe niki kintu wobwira abakunzi bawe bakwitegeko mu iminsi iri imbere tuko turagana ku musozo w'ikiganiro cacu abakunzi bawe bitega iki nakaye kajambo wobwira abantu bagukunda bagukurikirana cyane bakunzi banje mukurikirana Senga Media TV ikintu bamenyesha mwonyitega ko no kubona Imana gusa kubera je ndi umukozi w'Imana mu ndirimbo zanje igihe cyose ngira ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu ndiko ndahimbaza ikintu mba nifuza ko mubona canke mwumva mba nifuza ko mwumva Imana mukongera mukabona Imana simba nifuza ko mwumva ko ndirimba neza kubera igihe mucumba ko ndirimba neza ndashaka ko ndasenga kuko sindashika aho Imana ishaka kongera kuko aho Imana ishaka kongera ni igihe mutazoba mukimbona jewe mutazoba mucumva ivyijwi ryanje ariko mwumva Imana gusa burya abaririmbyi benshi reka satani yaraduhenze abaririmbyi benshi aka kantu ndakunda kukavuga abaririmbyi satani yaradukuye mu kibanza cacu mbere urazi ko kera mwisezerano rya kera hadutse intambara Imana yacibatishira imbere abaririmbyi uyu munsi rero satani abaririmbyi yarabakuye mu kibanza c'imbere mbuze mu kibanza c'imbere ni hehe Ofete uyu munsi abaririmbyi asigaye agera ahantu umenga ari satisfait n'amashi y'abantu bakubwiye ngo urimba neza ucamva uraryohewe ariko burya mwishengera umuntu akubwiye ngo urimba neza ico ni icaha murinzi mugenzi wanje ni bakubwira ngo warinze neza mu shengero ni icaha wakoze gute bakumvise byagenze gute wumva ijwi ryawe kweli rero wategezwa kuza ahantu twategezwa kuza ahantu abarinzi twese tugira iryo shavu tugasenga ku buryo uhagaze imbere y'ishengero abantu bataza kumva indirimbo waririmbye abantu baza guheruka ugiye gutangura bati ntituzi ivyo yaririmbye ariko jewe ikintu nzi nuko nari ngwaye estoma hama mbona abamarayika bariko baranyopera nasohotse nakiza anze ko nivyo bintu byabize ariko Imana ico nico kibazo dushaka me satani adutwara buke mu mayeri kuko satani mu kukwaka ikintu nakwereka ibintu ko ari bibi akuzanira utuntu tukuryohera yego amashi umuntu akaje kugira wow sis waririmbye neza kajya kajwi nakunze kujya kuntu wakase nashe mwiranje mfuka waje nakase mwene data bandanye usengera kugeza igihe uzo butacyumva jewe uko jewe ijwi ryiza mfise uyu munsi motivation yiwanje kuja gutravaya ni kwari kugira ngo abantu banyumve kwari kugira ngo bafashe gusura ijwi ryiza mfise ni kimazi nuko uriko uravyumva yego ni kimazi ngiye gushikanira Imana yego biriya bimazi babaga mu isezerano rya kera bakavyotsa kwari kugira ngo akosi gashikire Imana ni byari byerekeye abantu rero aka kajwi keza iki dutravaya Imana nawe nyine akunda ibintu vyiza nico gituma no mu isezerano rya kera yavuga ntimuzonzanira inka zihumye ntimuzorabe kandi kameze nabi ngo bariko munzanira no travaya rondera icyo ryiza mugabo udafise motivation yo gukomerwa amashi ahubwo ufise motivation yo gukora ku mutima w'Imana hama ubwiza bw'Imana bugaheza bukamanuka ku bantu uhagaze imbere abantu uhagaze imbere ntibabone wewe ntibumve wewe ariko bakogwe ko n'Imana yakoze Deste tugitangura ikiganiro batubwiye ko watembereye hanze y'igihugu mu kurangiza ushaka kutubwira nk'ibihugu wagiyemo wagiye gukorana ibihugu wagiye gukorana n'abantu bo mu bihugu ibihe batari bantu mbona nababwiye yuko n'ubu ndacyariko ndabikora maze igihe gito hano ngiye gusubira kandi ngenda ugiye kugenda mu gihugu nari mu gihugu cy'u Rwanda niho nari maze igihe ndiko ndakorera nzosubirayo kandi ejo bundi subire nkore hama mu kwa gatanu nzoca nja mu gihugu ca Kenya naho nyene nkore ibintu nk'ivyo hama vuba cyane ndababwira n'ibindi bihugu ko Imana ikirugurura imiryango mu bihugu vy'Uburaya vy'Uburaya n'ahandi nyene mu yandi makontinent Imana iheruka kutwugurura imiryango rero vuba cyane tuzobamenyesha abakunzi bacu nyene tugiye gutanga kuza turaja gukorera umwami muri ubwo burero ndizira yuko igikorwa cya mbere kizosohoka uzotubwira kuri Senga Media TV by'abakunzi bawe igikorwa caje hanze ubwire n'abakunzi ba Senga Media kandi ni vuba cyane hari indirimbo igomba isohoke ubu vuba cyane
Ego. Destin ndagushimire twakoranye neza. Ego. Shimire n'abakunzi basenga Media TV badukurikira umunsi ku wundi. Destin n'umuntu mwiza n'umuririmbyi abikora neza cyane. Nawe mubandanye mumushikikire nkuko natwe mudushikikira. Murakoze cyane ndabashimiye. Akunda karirimbo wewe uri ugenda kanshishiriza ko cyane ndagakunda Kameramani wakunda karirimbo ka Destin ngo ashaka kamucishirize. Destin ngo arumujanye utakamuririmbye ako kana arancakiye kabisa. Simfisi nyemu yugoba Fisi nyemu y'umwana simboroga sinaka uhamagara izina rimwe jabisaba izina wewe uri papa I call you papa and that's you what's the next oh uri yes. Merci sana Destin. Merci beaucoup. Imana ibahezagire cyane abakunzi basenga Media TV mukomeze kugira comment, like, subscribe, mubishikane kure hose mupartage kugira ngo ubutumwa bwiza cyangwa ibiganiro byose mukora bibandanye gushika kure. Imana ibahezagire cyane. Nizere ko n'undi munsi twaguhamagaye tuzokorana neza cyane gose nta kibazo. Murakoze cyane. Bakunzi basenga Media TV turabashimiye byimba mutima. Bye bye.